Ndabaramukije mwese muriko murakurikirana kino kiganiro kuri Canal TV. Ndabahaye ikaze aho nizera ko muri hose muguwe neza. Rero nashaka dusangire ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 153 guhera ku murongo wa 16. Mugabe mbere ko dutangura nashaka dufata umwanya dusengere hamwe aho muri hose. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane kuri Imana nziza, ndagushimiye cyane kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri Imana yuzuye ubuntu mwami. Ndagushimiye kano kaje duhaye Imana kugira ngo dushe kwiga ijambo ryawe, uvuga natwe ucime ijambo ryawe. Mwami ndasengeye umuntu wese karaba ino Canal TV ahari hose Mana, umutima w'Imana yakira ijambo ryawe kandi yakene mugwa neza. Nanje Mana ndongore ndabaha ijambo kushaka rikiza imitima yabo mu izina rya Yesu, amen. Rero nashaka dusangire Zaburi 153 guhera ku murongo wa 16, ariko reka ntabwo ndabasomera umurongo wa mbere avuga ngo Uhoraho niwe Mwungere wanje Sinzokena. Iri ni ijambo Dawidi yavuze, ijambo Zaburi ya Dawidi avuze ngo Uhoraho niwe Mwungere wanje Sinzokena. Dawidi ugiye kuraba kudakena kwiwe yarafite ivyizigiro ku Uhoraho Imana yiwe. Hariho benshi bashira ivyizigiro ku bantu. Muga Dawidi ico gihe yarafise abantu, yarafise umuryango, yarafise abagenzi, yarafise abantu bakomeye cyane baramwegereye. Mugabo atavuga ijambo rikomeye cyane ngo Uhoraho n'umwungere wanje Sinzokena. Mu yandi majambo kudakena kwiwe byari bihagaze cyane ku Uhoraho Imana yiwe. Hano mu isi hari abantu bishimiye imikogote, hari abantu bishimiye amafarasi, hari abantu bishimiye amakonte yabo, hari abantu bishimiye imiryango yabo. Nawe yarafite byinshi yo kwishimira ko byo mumara ubukene, ariko ugiye kuraba umutima wiwe wari uhagaze cyane ku Uhoraho. Rero nanifuza ko uyu munsi uri kwa Canal TV umutima wawe woba cyane ku Uhoraho. Ugiye kuraba mu buzima abarundi babayeho baravyerekeye kuragira, baraza bita bungere. Inka ntizigera n'umunsi n'umwe diyenketa icuza gufungura kubera iki zibatizi ngo umwungere arazi vyose, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu niwe mwungere wacu. Rero inka ntizigira ikibazo ati n'umunsi tuja gukuraho amazi, tuja gukuraho ubwatsi, mbega ibitwereke bizagenda gute, kubera iki zirazi neza ko umwungere aravyitwararitse byose, arazi ivyatsi aho biri, arazi amazi ahari, arazi imiti iyiri, arazi ibikenewe byose kubijanye n'inka. Umwungere niwe yitwararika inka mu gatondo inka zitaravyuka, umwungere abaziyo ubwatsi buri, abazi byose aho biri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uhoraho agara ku ntango akavuga ivyiherezo. Ivyereke ubuzima bwacu kuhoraho sigihamana, ariko ni filme yamaze kurangira kera. Imana irazi bikwerekeye mwene datuka ino televiziyo Canal TV, irazi ubuzima bwawe do A a Z, irazi ibyawe vyejo, irazi ivyo uzokenera hirya yejo, irazi ibyawe mu myaka 5 iri imbere. Niyo mpamvu ukwibwira confiance cyane Uhoraho. Dawidi yavuze ngo Uhoraho n'umwungere wanje Sinzokena. Mbega uno munsi niki ukeneye mu zambi wawe, uno munsi niki keje mu zambi wawe. Ijambo ry'Imana rikurutsa yuko nturi wenyene, urafise umwungere kandi umwungere akwitwarika imbere yo kuvyuka abazi ibyawe. Izo mpema niwe yaziguhaye, ayo magara ufise ni Imana yaguhaye. Irazi kukeneye amagara meza, irazi kukeneye uruvyaro, irazi kukeneye urugo rwiza, irazi kukeneye umutahe, irazi kukeneye byose, irazi kukeneye amahoro, irazi kukeneye umunezero. Ariko Dawidi ashobora ngo Uhoraho niwe mwungere wanje Sinzokena. Mbega uno munsi uri kuraba ino televiziyo Canal TV, mbega niki kintu keje mu zambi wawe, niki kintu ukeneye, kuko ico ukeneye si cundi umuntu akeneye, ariko Uhoraho Imana yacu ifise byose kuko ari yaremye byose. Rero Dawidi avuga ngo Uhoraho n'umwungere wanje Sinzokena. Acabana avuga ngo amvyagiza mu canke c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Avuga ngo amvyagiza mu canke c'ubwatsi butotahaye. Mu yandi majambo Imana yacu irashobora kuvyagiza mu canke c'amahoro atotahaye, irashobora kuvyagiza mu munezero wuzuye, irashobora kuvyagiza mu bwenge bwuzuye, irashobora kuvyagiza mu buzima bwuzuye, irashobora kuvyagiza ahantu wumva ko umerewe neza. Acavuga ngo amvyagiza mu canke c'ubwatsi butotahaye. Mu yandi majambo se wivyagizayo niye kuvyagizayo, niye kurongora ngo andongorera iruhande y'amazi adasuma. Petete uno munsi ahantu uri harashobora kuba hari ibintu byinshi biko birasuma amatwi wawe, urashobora kumva amakuru atari meza. Mu message wakwandikira na message aguca ivutu, mu majambo guma urumva ibintu biguca imvutu, urumva yuko ejo hawe atavyizigiro bihari. Ariko hano havye ngo andongorera iruhande y'amazi adasuma. Imana yashobora kurongorera ahantu aho tumva ayo majambo mabi. Imana yashobora kurongorera n'ahantu aho umva amajambo meza, kuko yo irazi amakuru meza yari. Rero reka Imana ikurongore. Acavuga ngo aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kuroka kubw'izina ryiwe, aremesha umutima wanje. Mu yandi majambo muri kano kanya hari umuntu ariko Canal TV mu mutima we afise ibikomere, afise abantu bamuhemukiye, ariko urafise Imana ishobora kuremesha umutima wawe, urafise Imana ishobora gukiza ivyo bikomere vyawe, anyobora mu nzira zo kugoroka kubw'izina ryiwe. Erega uno munsi Imana ishobora kurongora mu nzira zo kugoroka kubw'izina ryayo.
peut-être ushobora gufasha ama decision atari meza muri kahise, hari inzira kanaka wafashe zakugiriye nabi, hari abantu bifatanije nabo usanga urahombeye, uragize reputation itari nziza, peut-être hari ibintu wakoze muri kahise bitagenze neza uko wavyifuza, hari umutahe washize mu bintu urahomba, hari ibintu wagiyemo barakudeseva, ariko hano ijambo rije kumbwira ngo aremesha umutima wanje, anyura mu nzira z'ukugoroka kubw'izina ryiwe. Imana muri kano kanya yashobora gutanga kurongora inzira ibirenge byawe mu nzira z'ukugoroka kubw'izina ryayo. Imana ishimwe cyane. Ureke Imana ikurongora, reka ubuzima bwawe burongorwe n'Imana. Muri kahise washoboye kwirongora mu bintu bitandukanye, mugabo nta marizita wahakuye ibikomere gusa, ariko n'umunsi ndakuzanira indemesho bivuye mu ijambo ry'Imana ngo Imana yashobora kurongora ibirenge byawe mu nzira zo kugoroka kubw'izina ryawe. Erega mu bikwerekeye hari inzira Imana yamaze guca kuva kera ku bwawe, hariho ahantu Imana yifuza kuba, reka rero Imana ikurongora. Kumwongwa kandi avuga ngo mbere naho noco mu gitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje, inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Hano havuze ngo mbere naho noca mu gitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Umva ukuntu David yavuze hano hantu ngo mbere naho noca, ugiye kura ku mirongo yo haruguru ni Imana igira murongora, ariko hano acavuga ngo mbere naho noca, wenyene aribwa wenyene ngo mbere naho noca. Ugiye kura haruguru havuze ngo Imana irandongora, Imana iremesha umutima wanje. Muga hano hantu arigarukanye ko ijambo wenyene ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Mu yandi majambo, hari igihe umuntu bicubwa asanga yaciye mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Ntibavuze ngo yaciye mu rupfu, avuga ngo mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Udurabe umuntu atandukanye n'igitutu. Iyo umuntu aguciye ko ashaka kugwa hasi, ariko igitutu giruciye ko ntushaka kugwa hasi ko n'igitutu gusa, ivyo ntibikuracamwe n'umwonga w'igitutu c'urupfu. Ntuzopfa ariko uzobaho. Hano havuze ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya cyane. Mene data, peut-être uri kuraca muri uwo mwonga w'igitutu c'urupfu. Peut-être muri kano kanya ufite ubwoba bwinshi cyane. Muri kano kanya urihebuye cyane ko ibintu bikuracamwe. Ariko hano David yavuze ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Kubereka atazotinya. Yavuze ngo kuko uri kumwe nanje, mwene data, uhora ari kumwe nawe. Yesu yigeze kuvuga umunsi umwe ngo nduba ndi kumwe namwe gushaka kumpera y'isi. Mu yandi majambo nturi wenyene, uri kumwe n'Imana. Yavuze ngo kuko uri kumwe nanje, inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo yimpumuriza. Ugiye kuraba kera mu Bisirayeli, umwungere yabafise inyobozo kandi yabafise n'ubuhiri. Inyobozo kugira muyobore neza, ubuhiri kugira akubita ibikoko. Uno munsi Yesu arahari, uno munsi Imana irahari. Hari byinshi biba byarakwishe, ariko harabaye ubuhiri bw'Imana bubikubita, kugira ntushobore gupfa. Kandi Imana yafite n'inyobozo, ijambo ryayo rikuyoborera Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Hariho byinshi biba byarakwishe, byinshi biba byaragushize hasi, ariko menye ngo Uhoraho Imana yawe irafise inyobozo kandi irafise kandi ubuhiri. Mu Bisirayeli igikoko caba kije gutera intama, haba hari ubuhiri bwo kugwanira intama. Rero no munsi menye yuko Imana yawe nubwo utayibonesha amaso turayizera kuko turazi kuri kumwe natwe, ijambo ry'Imana yatubwira ngo Uhoraho ari kumwe namwe, uhari kumwe natwe. Hariho byinshi biba byadutwaye, ariko Uhoraho yarahabaye, inyobozo yiwe yaturongoye n'ubuhiri bwe bwabaye hafi. Hatavuga ngo untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wasize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Yavye ngo untegurira ameza imbere y'abansi banje. Turafise Imana itegura ameza imbere y'abansi bacu. Hano ngo wasize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Ugiye kuraba kera mu Bisirayeli, iyo bafashe amavuta bakayasiga, barasiga ibikoko, nugira ngo udukoko twajya ibikoko kugira tuhave, barasiga amavuta. Twadwogoca twico turadufasha tuhava. Rero hari amavuta turiko yica ibintu bibi byoshaka kutugira nabo. Ama insect, ibintu byo guteruza mbwi wabo, hari amavuta vyica. Rero Imana yadusize amavuta igikombe cacu kirasesekaye. Umuntu wese atavuga ngo nukuri ivyo n'imbabazi bizonyuma ko imisi yose yo kubaho kwanje, nange nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose. Ngo nukuri ivyo n'imbabazi bizonyuma ko imisi yo kubaho kwanje. Mwene data, ndashaka ko rino jambo rikubera confession, rikubera amajambo watura, aho uvuga ngo nukuri ivyo n'imbabazi bizonyuma ko imisi yose yo kubaho kwanje. Nawe ndakwatura ko muri kano kanya yuko ibyiza n'imbabazi bizokomako imisi yose yo kubaho kwawe, bizokoma ku muryango wawe, bizokoma ku bana bawe, mu byo uriko urakora byose. Ndatura ko ibyiza n'imbabazi bizokomako mu izina rya Yesu. Hacarangiza ngo nandi nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose. Mu yandi majambo, hamwe n'ivyo bintu vyodeje kuvuga, hari ijambo yacirangiza ko nange nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose. Mu yandi majambo, nawe uzogumugira cino kwita gusabana na mpwemu yera ubuzima bwawe bwose, kuko mpwemu yera ni byose mu buzima bwacu. Niwe representa w'Imana hano kwisi, niwe azi imigambi y'Imana kubitwerekeye byose, niwe azi ejo hawe. Igihe cyose ubandanije mu gusabana na mpwemu yera, araguhishurira, akakwereka, akakurongora mu vy'Imana igusakamo. Rero ndakwipfurije muri byose yuko woguma mu gusabana na mpwemu yera, ugume mu masengesho usenga Imana, wizera Imana mu ijambo ryayo, hamureke umuco w'ijambo ry'Imana umurika ibirenge by'iwawe. Rero murakoze cyane, reka ndagize abasengera. Data mu izina Yesu ndagushimiye cyane kuri uno muntu akakuna ino televiziyo ahari hose mwami. Reka ino jambo rimwubake, reka jambo rimufashe mwami. Akwizere nk'Uhoraho Mwungere wiwe. Atacoshobora gukena kwa gufise nk'Imana yiwe. Manda musenge no muntu mwami kuvura muri kano kanya atanga kurongwa na mpwemu yera. Muri za nzira z'Uhoraho.
zanzira Imana amaze gutrasa kuva kera azigendera mu izina rya Yesu Kristo. Mpwemu yera, mpwemu ukuri, mpwemu azi vyose, urongora umutima wiwe, urongora ivyiyumviro vyiwe, urongora intambuko ziwe, umufashe mu bwiye mwami. Reka ibyiza byawe mwami, reka imbabazi zawe mwami zimwomeke mu izina rya Yesu Kristo. Nawe mwami, inyota yo gusenga, inyota yo gusenga no gukunda ijambo ry'Imana, inyota yo gusabana n'Imana biciye mu ijambo no gusenga mwami, bibe mu mutima w'Imana uzokoze cyane mwami. Reka inyota yawe mwami ibane isesekara mu mutima wiwe, reka inyota yo gukunda Imana ibane isesekara mu mutima wiwe, uzokoze cyane mwami waje. Urakoze Imana muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenzemo, amen.